Mwaramutse neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu murereye hose hirya no hino ku isi, turabaramukije mwese abanywanyi batwumviriza ngakuri ndabonesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure Imirudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agaruka ku bigezweho biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero muri no weekend, turi kwa gatandatu ku igenekerezo ya gatanu ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza ari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze mu idoniro ry'amakuru azindutse aravugwa cyane cyane, aho tugaruka ku makuru akomeye cyane aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko tuyatangure, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho cange turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu ca muri kano gatondo. Hakomeje kugenda haravugwa rero ku gihugu cy'u Burundi cyo kiriko kirategura intwaro ziremereye cyane mu rwego rwo kugira ngo cyabashe kuba cyo kwihorera, by'umwihariko mu nyuma ya operation ikomeye cyane, operation twakwita operation giturumbuka, operation kabutindi, operation iteye ubwoba yaje kugenda yibonekeza ngamu shamba rya Kibira, ikaza guhitana ibitigire by'abasoda barenga 180 nkuko byaje kugenda biratangazwa. Nubwo kandi ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye nga imbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi byakomezaga kugenda biratangaza neza yuko abo basoda boba ari abo muri FDLR ndetse by'umwihariko abandi ari abo muri FRN. Amakuru yihuta aravuga ko harimo n'ingabo nyinshi z'u Burundi ndetse bakaba baranahitanye muri operation umuntu wari usanzwe arongoye icyo twakwita by'umwihariko nk'ibigo bimwe na bimwe by'igisoda ga muri ivyo bice. Na makuru gushika ubu ngubu by'umwihariko yasa naho yamaze kugenda yemezwa, kuko gushika ubu ngubu inzego z'umutekano z'u Burundi zirakomeje kugenda zitoza ndetse ziranahabwa icyo twakwita ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Ni operation twavuga ko by'umwihariko ije nanone isanga izindi zagiye zirakorwa hanga mu ishamba rya Kibira, ariko kandi zikaba zakomeje kugenda zirasiga u Burundi ahantu habi cyane nkuko bikomeza kugenda biragaragara. By'umwihariko rero haravugwa amakuru akomeye cyane, ariko gushika ubu ngubu u Burundi bukaba bwaramaze kugenda bwitegura ku buryo bukomakomeye cyane. Mu nyuma y'ibyo bikorwa kandi nyuma y'iyo operation biravuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi hari bamwe bongeye gusura nga mu ishamba rya Kibira kugirana ibiganiro n'umuhari wa FDL ndetse na FRN. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri kano gatondo. Hari by'umwihariko umwe mu banyururu yaje kugenda arapfa, by'umwihariko akaba yaje kugenda babaza abatari bakeya cyane. Ni mu nyuma y'uko rero yaramaze imisi agwaye ku buryo bukomeye cyane, aho yaramaze kugenda arakatirwa gufunga ubuzima bwiwe bwose, aho yaziraga ibyumviro byiwe mu nyuma yo kujya by'umwihariko mu bariko baramagana ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Pierre Nkurunziza, nyuma yuko yageragezaga kongera kwitoza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kandi bitari mu itegeko nshinga. Ni mu gihe rero by'umwihariko aho yaramaze imisi arafungiwe yangiwe kuba yojya kwivuza, ndetse gushika ubu ngubu bakaba barakomeje kugenda baramukanira baramwangira. Ariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, amakuru yihuta adafise ivumbi akaba akomeza kugenda aratubwira ndetse aranatumenyesha yuko by'umwihariko inzego z'umutekano ndetse by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi ziriko zirashobora kuba zota muri yombi by'umwihariko wari urongoye iryo bohero. Ariko kandi ku rundi ruhande bamwe bakagaragaza neza ko by'umwihariko ari amanyanga ndetse by'umwihariko no kujijisha kugira ngo abo mu muryango wiwe bere gukomeza by'umwihariko kugaragaza umubabaro, ariko ngibyo atakintu na gito yabivuze n'ubundi umuhisi yamaze kugenda arapfa. Ni mu gihe kandi ibibera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko byaje kugenda biratuma umuhari wa M23 wongera kwamagana ku buryo bukomeye cyane ibirego ukomeje kugenda urashinzwa. Mu nyuma y'uko habaye isangana y'ubwato bukomakomeye cyane rero by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ubu bwato bukaba bwaje kugenda burakora impanuka, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda barashakishwa kugira ngo babashe kuba botabarwa, abandi bakaba barajyanywe mu mavuriro. Ibi byose byamaze kugenda birashinzwa cange birashegwa ku muhari wa M23 nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biraba cange bikomeje kugenda biratangazwa byose
ari ibintu biteye ubwoba mu nyuma y'uko bamaze kugenda barabyegeka ku muhari wa M23. Umuhari wa M23 kandi ukaba wamaze kugenda urabyamagana ndetse ukaba wamaze kugenda urashimangira ndetse uranagaragaza neza yuko by'umwihariko udafite gahunda ndetse utanigeze na rimwe utekereza by'umwihariko kuba wo kwinjira cyangwa se woteza ako kaga. By'umwihariko ubutegetsi bwa Kongo buriko rero by'umwihariko burashimangira ndetse banagaragaza ko umuhari wa M23 wafunze inzira zose bikaza gutuma abanyagihugu bamwe na bamwe barifashishije inzira z'amazi bikaba biriko biratera impfu nyinshi. Turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muri kano gatondo abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Mwese reka tubifurize kumererwa neza, tubifurize amahoro y'Imana cyane. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, abatwumviriza baherereye mu karere k'ibiyaga binini, mwese turabahaye ikaze. Mwese abatwumviriza kandi muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese reka twizere ko mumeze neza kandi tubifurize amahoro y'Imana cyane. Abatwumviriza kandi nanone muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza ibihe byiza, tunabaha ikaze muri kano gatondo. Amakuru akomeje kugenda aravugwa rero muri kano gatondo ko kuri wa gatandatu na makuru agendanye n'umutekano uri kuravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma y'operation twakwita ko ari operation giturumbuka ndetse inzego z'umutekano z'u Burundi zabuze uko zitangaza ndetse zikagerageza ko zohisha ayo makuru, ariko abamenyesha makuru benshi bakagenda barayatohoza bakaza kumenya neza yuko abasoda benshi by'umwihariko aho nibitigiri byakomeje kugenda birazamuka bamaze kugenda baragwa muri operation twakwita ko ari operation giturumbuka yabaye mu ishamba rya Kibira, ikaza guhitana intwazangabo z'u Burundi, abasoda muri FDL ndetse na FRN by'umwihariko, ariko inzego z'umutekano z'u Burundi zikaza kuba by'umwihariko zarabishiriye, ariko abandi begereye inzego z'umutekano batifuje yuko amazina yabo yoshigwa ahabona, bakaba barashimangiye ko rero ibyo biziga by'abo basoda byajyanywe ku bitaro mu rwego kugira ngo rero by'umwihariko babashe kuba byokorerwa isuzuma, ariko kandi nyamara icyari cyo bishe kirakomeza kugenda kiribonekeza. Uburundi biravuga ko bwaba buri mu myiteguro ikomakomeye cyane yo kwihorera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Iki gihe rero by'umwihariko amakuru yaje kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira muri ibyo bihe, inzego z'umutekano z'u Burundi ndetse n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byarakomeje kugenda byandika ndetse binatangaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara, by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi byavuzwe ko ahubwo hari abandi basoda bakomakomeye cyane baguye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bazize inkuba, ariko biza kurangira hamenyekanye neza yuko inzego z'umutekano z'u Burundi arizo zohombye iki kinyama kugira ngo abantu bere kwita ku basoda bapfiriye mu shamba rya Kibira, by'umwihariko ahubwo bakaba barakomeje kugenda baravugwa by'umwihariko ko baravuga yuko by'umwihariko boba ari abapfiriye cyangwa se by'umwihariko abapfiriye nyine nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyo gihe rero byavugaga ko abagwanyi bashika ku 181 rero bishwe, 97 barakomereka bikomakomeye cyane. Mu bishwe akaba harimo rero n'uwari urongoye ikigo cyatorezwagamo abagwanyi ba FRN, FDLR ndetse n'abazarendo baturutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu bimenyesha makuru byinshi rero byo mu Rwanda, mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, harimo rero n'ikitwa Bwiza, harimo rero inkuru yavugaga ko mu ishamba rya Kibira rero riri nga mu gihugu c'u Burundi harabereye operation idasanzwe yaje guhitana abagwanyi bashika kuri 80. Uyu mubare rero si wo rero kuko harimo n'abasirikare b'u Burundi. Icyo gihe ibitigiri by'abasoda bapfiye barakomeza kugenda birazamuka. Amakuru rero yakomeje kugenda aradushika rero by'umwihariko yagiye arava mu basoda bakomakomeye cyane b'u Burundi by'umwihariko, ariko kandi hari umwe mu basoda atarashimye yuko amazina yiwe by'umwihariko yomenyekana, by'umwihariko utashatse by'umwihariko ko abantu bamumenya, mbese uyu musirikare atazwi by'umwihariko nuko rero mu ishamba rya Kibira ngo hari hamaze iminsi haratorezwa abashaka guhungabanya umutekano w'akarere harimo n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse akaba yaraje kugenda atangaza imibare y'abishwe ndetse by'umwihariko akanavuga yuko by'umwihariko iyo operation yasize nk'imvune rero inzego z'umutekano z'u Burundi, ndetse kaza no gutera
icyoba inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare rero by'umwihariko bataramenyekana ngo baje kumenya ayo makuru kuko bikomeza kugenda biratangazwa bivuye ku butasi bwabo, maze muri operation bakora operation idasanzwe baratera abo bagwanyi ari nijoro. Abo basirikare ngo bari bafise night vision, by'umwihariko biborohera kurasa bareba aho barasa nk'uko kwiratangazwa. Barasenye ibyo birindiro, hicwa FDL ndetse na FRN n'abazarendo namwe mu basoda b'u Burundi bake, ndetse by'umwihariko n'ababatozaga mu bahaguye kandi harimo by'umwihariko n'uwitwa Lieutenant Colonel Michael Justin ni yimbere wari urongoye iyo kambi nk'uko bikorera tangazwa. Abakoze iyo operation rero ngo si ubwa mbere bayikoze kuko banayikoze ahitwa Komine Bayi muri 2018 ndetse n'izindi hagati ya 2018 na 2024. Aba ubanza rero aribo rero bamwe bavuga ngo abangaba ubanza rero ari za operation bavuga ko ari operation zigiturumbuka zikomakomeye cyane ku buryo bigoranye no kuba uwo bimenya cyangwa se uwo menya aho biva n'aho bigana. Haramenyekanye kandi ibyo FDLR ndetse na FRN n'ingabo z'u Burundi bamaze iminsi by'umwihariko baraganira n'igisirikare ca Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'iryo sanganya yabaye. Amakuru kari karaturuka mu gihugu cacu ciza c'u Burundi aremeza ko abahagarariye imihari ya FDLR ndetse by'umwihariko na FRN yombi by'umwihariko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bongeye guhura by'umwihariko ku munsi w'ejo kugira ngo babashe kuba borabira hamwe cyangwa se bogerana ibiganiro nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Inama zahuje izi mpande zombi uko ari zitatu zaratumiwe mu Burundi, ko zabereye n'ubundi muri za hoteli haherutse kuberamwo inama zo mu ntara za Cibitoki ndetse na Kayanza, zombi zitandukanywa n'ishamba rya Kibira iri mu ishamba ya FRN imazemo imyaka myinshi ifisemo ibirindiro. Izo nama zarabaye hagati by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza muri ino ndwi turimo turaheza, by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ni inama zitabiriwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ariko inzego z'umutekano z'u Burundi zari ziriko zirategura ibigendanye no kwihorera kuri iyo operation nk'uko biriko biratangazwa. Amakuru yihuta adafise vumba akomeza kugenda aradusumira rero nuko nyuma y'iyo nama hongeye by'umwihariko kwibonekeza cyangwa se hongeye kugaragara icyo twakwita by'umwihariko kongera kwitegura bushasha. Biravuga ko rero by'umwihariko hongeye kwerekeza abasoda benshi cyane muri ibyo bice mu shamba rya Kibira, ndetse hakaba haraje kugenda by'umwihariko hariho harategurirwa ibindi bitero bikomakomeye cyane, ndetse intwaro ziremereye cyane zikaba ziriko zirashikwa, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Ibi byose kandi bikaba biriko birakorwa by'umwihariko mu gihe hakomeza kugenda hibazwa icyo General Major Evariste Ndayishimiye yo bari karashaka gukwegera abanyagihugu. Hari abanyagihugu bamwe rero batajya umunwa mu kumugaragariza ko rero nibesha akaba yokora ikosa cyo kuba yotera cyangwa yoshotora igihugu c'abanyi c'u Rwanda azaba afise ibibazo bikomakomeye cyane. Ni mu gihe gushika ubu ngubu rero by'umwihariko bakomeza kugenda bashimangira ndetse banavuga ko by'umwihariko mu bintu abanyagihugu b'abarundi batakabaye barakinisha ari ukugerageza by'umwihariko gutera cyangwa se by'umwihariko ari ukugerageza guhangana n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, mu gihe ibindi bihugu byo bisanzwe bokabaye by'umwihariko barahangana nabyo, ariko icyo gihugu cyo bikaba bigoye yuko bogerageza ko bogitsinda mu gihe ari kimwe mu bihugu bikomakomeye cyane ndetse by'umwihariko binafise ubwirinzi ndetse n'igisoda gikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni igihugu gisanzwe gifise igisoda rero kizwiho gukora amaoperation menshi cyane agiye atandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko batewe impungenge n'ibyo Uburundi bushobora kuba bwotangura gukora cyangwa se icyo bushobora kuba buriko buratekereza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Mu nyuma y'uko rero by'umwihariko hari isanganya ibaye, imvura ikaze kugenda iragwa ari nyinshi, hari bamwe rero mu banyagihugu bakomeza kugenda baravuga ko babangamiwe no kuba bariko baraka intererano mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba hosanurwa amashuri ndetse n'ibindi bigo bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu Burundi ngaha mu gihugu cacu ciza, intara ya Bujumbura muri komine Kabenzi, amasomero rero yaragurutse, abayobozi b'amashuri bariko rero baratoza amahera ababyeyi, bikaba biriko byabateye amakenga.
Ayo ni amasomero ya Ecofo Nyamuzi by'umwihariko ijya mbere n'ijya kabiri ndetse n'ijya gatatu ndetse na Lycée Communale Mubone yabonywe by'umwihariko n'imvura yarimo rero umuyaga mwinshi cyane hari ku munsi w'Imana uheze igenekerezo 29 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 mu masaha y'inyuma y'umutaga nk'uko biratangazwa. Abayobozi b'ayo mashuri rero baraciye bategeka ababyeyi bahegereye cyangwa se baharerera kuriha amahera rero ashika ku 2,000 kuri buri munyeshuri yitirirwa gusanura ayo mashuri, ariko kandi ababyeyi barafise amakenga ko ayo mahera ashobora kunyuruzwa kuko rero hari imfashanyo yatanzwe yo gusanura ayo mashuri harimo rero n'amabati ashika ku 150. Hejuru y'iyo mfashanyo rero hakaba hari n'amahera yateguriwe ibikorwa by'amashuri. Abo babyeyi kandi barafise amakenga ko abayobozi bo barashatse guca bikika mu kiza by'umwihariko mu kubatoza ayo mahera kugira ngo bayanyuruze, bagasaba ko rero hotangwa umuco rero mw'iryo tozwa y'ayo mahera nkuko biriko biratangazwa. Witegereje neza amasanamu ariko arahanwanwa rero by'umwihariko urabona yuko iyi mvura yaba yarangije ayo masomero ku buryo bukomeye cyane, ku buryo rero by'umwihariko hakwiriye kuba ahashyirwamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ibi byose bibashe kuba byokorwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihugu cacu cy'u Burundi kandi hariko haravugwa by'umwihariko icyo twakwita nkuko bikomeza kugenda bigaragara hariko haravugwa icyo twakwita by'umwihariko isanganya rikomeye cyane, aho umwe mu mfungwa zari zifunguye nga mw'ibohero rimwe ry'i Burundi yaje kugenda aricwa ku buryo bukomeye cyane, mu nyuma y'uko rero yari amaze iminsi aragwaye ku buryo bukomeye cyane, ariko akaba yari yarangiwe kuba yojya kwivuza nkuko rero abarongoye iryo bohero yabarizwagamo rero by'umwihariko babishinzwa. Ni mu gihe rero bivuga ko banze ko yojya kwivuzwa by'umwihariko bikarangira by'umwihariko bamushinjije yuko yari karashaka kuba yotoroka, ariko by'umwihariko nyuma yo kumererwa nabi cyane akaza kwemererwa kujya kuvurizwa hanze. Mu nyuma yo gushikayo rero nabwo arimwe amapingu bikaza kurangira abo yari aho yaragiye kwivuriza batamubashije bakamurungika i Bujumbura, ariko by'umwihariko nabwo akavuzwa arimwe amapingu ndetse bikaza kurangira by'umwihariko amaze kuba yo kwicwa. Numwe rero mu bagirizwa ko baragize uruhare by'umwihariko mu myerekano yabaye muri za 2015 bw'abanyagihugu bamwe na bamwe biyamirizaga ikiringo ca gatatu cy'umuhisi Pierre Nkurunziza yarashaka kongera kwitoreza ikibanza cyo kurongora Burundi, ariko kandi by'umwihariko bitari mu tegeko nshinga y'u Burundi cyangwa se amategeko y'u Burundi atabimwemerera. Uyu rero yari yaramaze kugenda rakatigwa by'umwihariko na sentare gufunga ubuzima bwe bwose, ariko bakaba bakomeza kugenda barasaba ndetse baranavuga ko by'umwihariko uyu mugabo yokabaye arahabwa ubutungane, maze urongoye iryo bohero akaba by'umwihariko gushika ubu ngubu yokurikiranwa nkuko bikomeza kugenda biragaragara. Ariko rero igitangaje nuko atakintu na kimwe cyari by'umwihariko yari yakorerwaho cyangwa se yari yakorwaho nk'itohoza n'iki, mu gihe bivuga ko ari we yoba yaragize uruhare mu kumuhitana. Biragaragara neza yuko rero igihugu cy'u Burundi by'umwihariko cyoba kirimo kiratanga icyo twakwita by'umwihariko nk'isura mbi ku banyagihugu bamwe na bamwe bahunze, aho bamwe bariko barahatirwa kuba bahunguka, ariko kandi gushika ubu ngubu bikaba ari ikibazo gikomakomeye cyane ku buryo benshi batifuza ndetse batanatekereza ko bogaruka muri rusange. Witegereje neza ubuzima bw'impunzi ziri mu nkambi zigiye zitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, haba mu nkambi ya Nyarugusu ndetse n'inkambi ya Nduta muri Tanzania ndetse n'izindi mpunzi zisanzwe zirabarizwa mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Biragaragara ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko izo mpunzi zitoba ziriteguye kuba zotaha, aho zikomeza kugenda ziravuga ko zitewe impungenge n'umutekano wazo. Ziravuga ko zibangamiwe rero no kuba zidashobora kuba zoronka umutekano wuzuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ni mu gihe kandi bakomeza kugenda barashinza by'umwihariko abayobozi b'u Burundi kuba bariko barashaka kuzobica ndetse no kubanyuruza nk'inkambi by'umwihariko za Nduta ndetse na Nyarugusu muri Tanzania, aho bakomeza kugenda barashimangira ndetse banavuga ko bariko baraterwa impungenge n'uburyo rero General Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda ararungika abasoda benshi cyane cyane ababarizwa muri CNDD-FDD kugira ngo babashe kuba boza
muri ivyo bice mu kuba bobagirira nabi ndetse no mu kuba bobasha kubahitana, ariko kandi amakuru yihuta adafise ivumbi akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranavuga ko izo mpunzi zidateze nazo kuzataha. Haraharugwa impunzi nyinshi muri ivyo bice cane cane by'umwihariko nyine ziganjemo ivy'abarundi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradushikira canga se akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko Uburundi burakomeza kugenda by'umwihariko bwiyambika isura mbi. Mu misi iheze mu nteko rusange ya ONU nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza canke nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, Uburundi bwaranenzwe ku buryo bukomeye cyane kuba ari igihugu kitazi kuba cyofata neza impunzi cyangwa se ngo cyubahirize agateka kazina muntu. Ni mu gihe ubuyobozi bwa General Major Evariste Ndayishimiye rero bwakomeje kugenda buranengwa ndetse burashinzwa ibigendanye n'ubwicanyi, kunyuruza abantu cane cane bikaba byarabaye muri uyu mwaka wa 2024. Ni rero niho bahera bamwe na bamwe bavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye yongeye kuronka by'umwihariko ya kandi karyo ko kurongora igihugu c'u Burundi mu yindi manda by'abari akamaramaza, ndetse igihugu c'u Burundi cyo kwisanga ahantu habi cane nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cange se nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Hari bamwe rero bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira bavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye ashatse yo kwikubita agashi. Dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Umwari wa M23 rero urahejeje kuhakanira ndetse by'umwihariko no kwamaganira kure ibirego wongeye gushinzwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Witegereje by'umwihariko ubutumwa bwavuye kwa presidence muri presidence ya Kongo, ndetse by'umwihariko ukitegereza n'ayandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa ku muvugizi, by'umwihariko aravugwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akaba minisitiri w'itumatumanako n'itangazamakuru Bwana Patrick Muyaya. Urabona yuko ibirego byose by'abantu bariko bahuye n'isanganya mu Kivu byaba byaratewe n'umuhari wa M23 nk'uko bariko barabitangaza. Icakora uyu muhari wa M23 wo ntiwemera aya makuru, ukaba ukomeza kugenda ushimangira ko by'umwihariko ibyo byose ari ingaruka z'ubuyobozi bubi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.